ishimwe ryinshi kandi kuko ijambo ryawe warivuze ngo umwe adukunda, natwe tunezerwe cyane nuko udukunda mukiza, utanze ubugingo bwawe bwacu, emera imibabaro yacu yose aba ari wewe uyibabazwa, agahinda twari kugira ni wewe wakagize, inkoni twari gukubitwa ni wewe wazikubise, abansi bari baduhagurukiye bose wemeye ko bacika abansi bawe, uja mu gishingo cacu ukubitwa wenyene kugira ngo ucungurire Imana ubwoko bwera. Yarakoze Aduha agakiza ku buntu, twakiriza umuco wo mu nyonga hawe, turinda ubuzimire bwuzuye mu isi, waratumurikiye utujana mu nzira yawe nziza, umurinzi abivuze, natwe turagushimiye waracishije mu nzira yawe, warakoze turuhimbaza, tuzanye amashimwe mu nzira neza, nivyo bimazi by'amashimwe yo mu mutima, uratuzi uradusobanukiwe, tuzanywe no gushimira ibyiza byinshi wadukoreye, wadukijije abari barwaye, turinze uyu mwaka wose, wadukoreye ibitangaza byinshi, turinze mu rugendo, ahantu n'umwe kuboneka Imana watubereye mutabazi, icyubahiro n'ingano umugisha w'uyu munsi uduhezagire, ibikoraniro utaribayemo byo bipfabusa, ariko urijemo mwami imitima irahembuka, dusavye none uribemwo maze ugaragaze ubwiza bwawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Mwami Yesu abahezagire kandi abamugisha neza, dushimiye Imana byadukoreye byinshi, yarakoze, dufise ishimwe ya mushiki wacu Belize yari hano, ari Belize, okay, yirabura nkanje tutumubonye, ashimiye Imana abirabaza kwa mutumba, ashimiye Imana yabanye nawe ikamuha kumenya kurangiza amashuri yapando, ari namurenganije ikamuha kurangiza amashuri. Imana ihimbazwe, tumwifurije no kwiga ayakurikira, azabandanyirize muri za Amerika, Mwami azomuje imbere muri byose. Turafise Obedi yashimye Imana ngo ngira byamugoye ntaco, ariko ashimye Imana ko yamukirije umwana, muze kumutubwira Frere Barisize ko tumubwira ko shimira Imana ari hano tukanezeranwa, kuko uriya mwana yarabaye birebire mu bitaro. Imana yezagire abamusengeye, yarakoze kuturuhura, nizera ko nawe nyine kuvuga ko nawe yamukijije n'umufasha n'abandi bose, Imana yarakoze kubadukiriza, yahabwe icyubahiro cyinshi. Turamushimiye cyane, Imana yavuze ngo ashimiye n'abera kandi mu byemere, yabashimiye babaserutse ko mu masengesho no mu buryo buboneka, ati Imana ibahezagire kandi mwakire umuhezagiro, Imana ibamugisha, ibahezagire mwese, ibahezagire, ibahezagire, ibahezagire cyane, ibahezagire, murakoze. Imana ibahezagire. Turasomera hamwe amajambo yo muri Yohana wa mbere, Yohana 1 Jean chapitre 4, turasoma mu izina rya Yesu Kristo. Yohana wa mbere ikigabane cya 4. Hari abafurere basibye n'abasere bavuze ngo duhimbaza Noel, nashaka mbanze ndabikosore duhimbaza Noel, twebwe twaje kubera ari Noel, twaje kuko dufise akantu ko gusenga, ntagire umuntu abadushira ku cyo cyete. Umufurere twahuye ati mwarabihemukiye, nigiye ku kazi mbere, ati mwari kubiguza permiti. Umufurere rero numva byaramubabaje ko twashize abami, ariko batubabarire, twaronse agakonji turagaprofite, ntagire utuvuga ko twahimbaje Noel, nta n'uwo twiye twifurije Noel nziza, nta n'umwe ariho.
Frère Frank yavuze ati ibyo ntuzonabikore ntamwe twifurije Noheli nziza ahubwo twaje gusenga ko arakanyo ntagira umufurere ashavura adushavurira twebwe twaje gusenga nta Noheli twifurijanije mbere Yesu yavutse mu kwa kane Yesu yavutse no mu kwa 12 ni kuvuga rero twebwe tuzi ivyanditswe bitwaje guhimbaza Noheli hari umufurere ajya mutamaje muri korale Imana igweze telefone murabona abasaza muzoro cyo mwireguza n'abajene bafatiriwe koze dusome 1 Jean chapitre 4 bana wa mbere cyo ca kane umurongo wa mbere turasoma mu izina Yesu Kristo tugeze ku murongo wa gatandatu turasoma mu izina y'Umwami wacu Yesu Kristo abo nkunda imwemere impemu zose ariko mugerageze impemu ko zavuye ku Mana kuko abigira bavugishwa n'Imana benshi badutse mu isi iki abari cyo kibamenyesha impemu y'Imana impemu yose yatura Yesu Kristo ko yadafise umubiri iba yavuye ku Mana Imana bayeza gize hano Frère Frank yarikose ku murongo ati impemu yose yatura ko Yesu azoza apana yaje azogaruka uko mumubonye agiye niko muzomona garutse Imana ariko yakosora twebwe ko hari abantu bavuga ngo Yesu yaje muri 63 mu buryo bwo guhishurirwa badafise mbemu w'Imana kandi bavuga ko bize vya Abraham nico gituma iyi verse yabaye bien none Frère Frank ati ni mwemu yose yatura ko Yesu azoza yambaye umubiri Imana ibahezagire ngira mwavyumvise ibavuye ku Mana kandi mwemu yose itatura Yesu ityo niba yavuye ku Mana kandi iyo mwemu iba ari ya Antikristo iyo mwumvise kwizoza kandi n'ubu iramaze gushika mw'isi mweho murabava ku Mana bana bato kandi babandi mwarabanesheje ukuri muri mwebwe aruta umuri mu bisi abo bava mw'isi nico gituma bavuga ivy'isi abisi bakarumvira twego turabava ku Mana uzimana aratwumvira utava ku Mana ntatwumvira ico nico kitumenyesha impwemu y'ukuri n'impwemu izimiza abantu bakoze mu vyagire Imana ibahezagire kandi cyane ibahe umugisha aya majambo dusomye n'amajambo y'Imana isumba byose bivuze ngo kuri verse 6 bivuze ku murongo wa 6 ngo tweho turabava ku Mana uzimana aratwumvira amen ni by'ukuri tweho turabava ku Mana uzimana aratwumvira Imana ishimwe utava ku Mana yigera twumvira utava ku Mana ntatwumvira ico nico kitumenyesha mwemu y'ukuri ni mwemu izimiza amen mwami abahezagire koko hari ubudasa bw'abatoranijwe n'abatatoranijwe kandi Imana yari yarasezeranye muri Maraki igice cya 3 ko izo bigaragaza byose kandi Imana ibazwe Bibiliya ivuze hano muri Maraki chapitre 3 kandi murahazi umurongo wa 17 ngo uku nikora wanye n'ingabo ati bazobanje ku munsi nzoshinga babe abo niharije ubwanje kandi nzobagirira ikigongwe nk'uko umuntu akigirira umwana wiwe amukorera aho niho muzosubira kumenya yuko hari itandukaniro ry'umugororotsi n'umunyakibi ry'ukorera Imana n'utayikorera amen Imana izerekana ubudasa bw'abana bayo n'abatari abana bayo nivyo yasezeranye ngo aho niho muzomenyera bifuza ko mwobikurikirana neza aho niho muzomenyera umugororotsi n'utari umugororotsi mutandukanye bazotandukana hazoba hariho ubudasa Imana ishimwe kandi ubwo budasa buzoboneka ni Imana yabisezeranye
Biblia ivuze ngo twebwe tukava ku Mana n'ubudasa. Uzi Imana aratwumvira. Imana c'est un signe évident, ikimenyetso kigaragara. Uzi Imana wese aratwumvira, utazi Imana atwumvira. Waho niho herekana impemu y'ukuri n'impemu y'ubuzimiki. Ufise impemu y'ukuri yumvira ab'Imana yamutumyeko. Ufise impemu y'ubuzimire abumvira. Imana ishimwe kandi bahezagire. Amen. Bible ikurikije aya majambo yo muri Matthieu chapitre 13. Yo isi yose yama isoma kandi kenshi. Matthieu 13 haranditse wereka umurongo wa 11. Arabishura ati mwebwe mwahawe mwahawe kumenya. C'est ça les ennemis. Abatoranijwe bahawe kumenya. Imana ishimwe amabanga y'ubwami bwo mu ijuru. Imana ishimwe. Arabishura ati mweho mwahawe kumenya amabanga y'ubwami bwo mu ijuru, ariko bo ntibabihawe. Kuvuga ari ababihawe bamenya amabanga y'iby'ubwami bwo mu ijuru, hariho n'abatabihawe. Imana ishimwe. Hari abazobitahura, hari n'abatazobitahura. Jefu benisi ngira ngo turumvikana neza. Hari abatoranijwe Imana, abo Imana ibaha kumenya ibyo mu bwami bwayo. Ab'Imana itatoranije ntibabica n'ikanda, naho bo kwishushanya ntibo bimenya. Jefu benisi. Mu Bikorino Pawulo mwene data yavuze aya majambo mu Bikorino ba mbere muri 1 Corinthiens au chapitre 2 haranditse aya majambo meza y'Imana isumba byose. Haranditse hati verse 9, ariko nk'uko handitswe ngo iby'ijisho bitigeze kubona n'iby'ukuri ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira mu mutima w'umuntu, byose Imana yavyiteguriye abayikunda. Imana ishimwe. Ibintu bitigeze bitahurwa n'umuntu. Frère, ndabasavye mwe muzanana dusome twese. Nasoye paparese. Udasoma nashobora kuvyumva. Utazinga Bible umuntu ariko arasoma ntamenya niyo tugeze. Ariko umuntu ariko arakurikirana agasomera hamwe nanje biraza kugenda neza. Imana ibahezagire. Muri iryambe se kuvyandika mu bloke note. Iryambe nuko tubisomera turajana rero. Bible ivuze ngo ariko nkuko handitswe Abikorino ba mbere igice ca 2 umurongo w'icenda handitswe ngo ivy'ijisho ritigeze kubona n'ivy'ugutwi kutigeze kumva, ibitigeze kwinjira jamais mu mutima w'umuntu, byose Imana yavyiteguriye abayikunda. Imana ishimwe. Imana yateguye abayikunda kwizobatahuza, kwizobaha ivy'abandi batazigera baronka. Dieu l'a promis. Mama himbaza. Ivy'ibitizigera vyinjira mu mutima w'umuntu nani. Dieu a promis. Est-ce qu'il y a un frère là-dessus? Bitazigera bitahurwa n'umuntu, Imana yasezeranye ko abayikunda izo batahuza. Verse 10 umurongo wa 10 yavuze ngo ariko Imana yabiduhishuriye muri mwemu wayo. Amen. Dieu vous bénisse. Imana twebwe ivyo bitazopfa bigeze mu mutima w'umuntu, Imana yabiduhishuriye, inura revele yabiduhishuriye, yabidutahuje ku bwa mwemu wayo. Imana ihimbaza. Harakomeje ku murongo wa 12. Ariko tweho nitwahawe mwemu y'isi, ariko twahawe mwema ava ku Mana.
kubisubiramo, Imana yahaye abikunda nabo bakayikunda, ibaha gutahura ibyo yabagabiye byose, ibyo bibatera umunezero, banezezwa no kumenya ibyo Imana yabagabiye. Nimuja kureba muri Bible muze gusanga banesheje bose nabamenye ibyo Imana yabagabiye. Bere kuri ba Aburahamu yamenye ngo namuhawe nk'uzutse mu bapfu, iyamuhaye ishobora no kumusura, yari yizeye izuka mu bapfu. Nimuja kuraba Abisirayeli bava muri Egiputa baje i Kanani, bari bizeye iyaremye isi n'ijuru, iyakoze ibitangaza byinshi muri Egiputa, kwisonda bajana ibashikane i Kanani amahoro. Bari bizeye nemwe baje kubashiramo ibyo batahorana, abamenyesha iby'Imana yabagabiye, bibatera umunezero no guhimbaza Imana, bituma banesha ikiyaga gitukura, bituma banesha ubugaragwa, bituma banesha inzara, bituma banesha inyota byo muri desert, kuko bahanze amaso Imana yabahamagaye, yabahagurukije bavana muri Egiputa, bari bayizi ko ibyo yabasezeraniye nihimbazwa. Bibiri ivuze ngo ariko tweho Imana ishimwe nitwahawe impemu y'iyi si, ariko twahawe mwema ava ku Mana, kugira ngo tumenye wisesero Saint-Esprit, kugira ngo tumenye ibyo Imana yatugabiye, tumenye urukundo rw'Imana, tumenye ubuntu Imana yatugiriye, tumenye voilà, kugira ngo tumenye ibyo byose biva kwa Mana biji wacu Imana yaduhaye mwemu wayo, kugira ngo tubimenye kandi abafise mwemu w'Imana Imana ibibazanamo. Que le Seigneur vous bénisse. Imana ibamugisha. Frère Paul ati mu Bikorino ba kabiri ice ca mbere, mwenda Paul yakomeje muri ano majambo ati verset 19 ku murongo wa 19, umwana w'Imana Yesu Kristo. Voilà, 2 Corinthiens Bikorino ba kabiri ice ca mbere umurongo wa 19, umwana w'Imana Yesu Kristo, umwe twabigisha ibyiwe twe na Silwano na Timoteyo, ntiyari ego kandi ngo abe oya, ariko muri we harimo muri we harimo ego. Imana ishimwe. Est-ce que muravyize? Imana ibamugisha muri Kristo Yesu. Amen. Imana yatanze inyishu y'ibyo abaremwe byose, ibibazo byose abaremwe bose bafise. Imana yaseruye urukundo ifitiye abo yaremye muri Kristo Yesu. Ico gituma ibyaha byose bazokenera ku Mana, Imana yabishize muri Yesu Kristo. Imana ihimbazwa. Nico gituma tumukunda. Nashimwe. Verset 20. Ivyo Imana yasezeranye, ivyo Imana yatwemereye, yatugabiye, uko bingana muri we niho egome riri. Imana ishimwe. Ibyo byose umwami Imana yatugabiye muri Kristo Yesu niho niho mubirongera. Amen. Nta yindi nzira nimwe iriho abantu bavyumve yuko nta Imana ntiyozunguruka Seigneur ngo imuci ruhande, kuko ivyo yatugabiye byose yabishize mu mwana wayo ikunda. Ico gituma hahiriwe abizera ubucunguzi, hahiriwe abishimiye ikimazi cyatanzwe ku bwabo, hahiriwe abishimiye ingene Imana ivyo yagambiriye byose yabishize muri Kristo Yesu, muri we niho yegomye riri. Kandi Imana ishimwe. Ico gituma ari badutera kuvuga ngo amen, Imana ishimishwe natwe, Imana ihimbazwe kandi ishimwe. Paulo ndamukunze yanditse neza, niwe dutera kuvuga ngo amen. Mu yindi mvugo nziza ngo niwe ishitsa muri twebwe. Nimba gukira ibyaha, nimba gukira indwara, nimba kuzozuka mu bapfuye, nimba kuzozamurwa, nimba ari byose Kristo
tuvuga ngo c'est-à-dire c'est accompli. Abizeye Yesu Kristo bavuze ngo iby'Imana yatugabiye byose turabifise. Basi tumwite ububiko bwacu. Tumwite ububiko bwacu. Basi tumwite umuhuza. Mana yicaye mu ijuru natwe turi mu isi turabanyabyaha. Kubw'urukundo yadukunze dufate ko ari ububiko bwacu yashizeho umuhuza afatanya abanyabyaha n'Imana yera. Iby'Imana yatugabiye byose ibishira muri we kugira ngo abantu bose ubukene bwabo buzorangirire muri Yesu Kristo. Cyo gituma abantu bose bari bakomowe n'inzoka, Mose babanikiye inzoka ngo nibayiraba. Igitabo cyo guharura niko vyanditswe cyo cya 22:9 ngo abamanikira inzoka. Imana ishimwe kugira ngo bazoraba bose baze bakire. Natwe ngo abazishimira Kristo Yesu baze bakire ibibabaje byose. Et le péché, et la maladie, et la mort, tout byose bibi bihari tubikirira muri Kristo Yesu. Niwe mahirwe y'abatoranijwe, niwe bubiko bw'abera, niwe butunzi bwacu twagabiwe n'Imana isumba byose. Mwama himbaza. Biblia yakomeje ngo 21 Imana nitukomezanya namwe muri Kristo kandi niyo yaturobanuje amavuta. Oui, c'est vrai que Dieu vous bénisse. 22 kandi niyo yadushize ku ikimenyetso itukwatiriza mbere wayo mu mitima yacu. Biblia nisiko yavuze none ngo Imana yaduhaye impemu w'isi ariko yaduhaye impemu ava ku Mana kugira ngo tumenyeshe ivy'Imana yatugabiye. Dusema mwemu wayo. Amen. Niko Biblia ivuze ngo kandi niyo yaturobanuje amavuta. Idushira ku kimenyetso aduha mwemu yera mu mitima yacu. Uwo mwemu niyaza. Amen. Azobarongora abashitse kuri kose. Que Dieu vous bénisse. Uwo mwemu azobabwira n'ibigira bibe. Umwemu niwe mwigisha w'abatoranijwe, niwe logide, niwe murongozi w'abana b'Imana isumba byose. Biblia siko yavuze ariko tweho ibyijisho tigeze ribona, ibyo batigeze batahura, ibyo bitigeze binaduka mu mutima w'umuntu, Imana yabiduhishuriye muri mwemu wayo. Amen. Naho muri Matiye umwami wacu Yesu Kristo ati ariko mweho ndabibabwira ko mwahawe kumenya par le Saint-Esprit kubwa mwemu yera, mwahawe kumenya amabanga y'ivy'ubwami bwo mwijuru ariko bo banahawe. Que Dieu vous bénisse. Amajambo twareko nayo ati yo muri 1 Jean ngo ariko cyo kitwereka impemu y'ukuri uvuga ko afite mwemu yera. Amen. Nuko yumvira abamwigisha ijambo ry'Imana isumba byose. Apana baje ngo ab'Imana yadutumyeko kuko Biblia ivuga ngo uzakibonzotuma azoba anyakiriye. Imana ishimwe. Uzokorera iciza umuhanuzi kuko ari umuhanuzi azohabwa impera y'umuhanuzi. Imana ihimbaza. Bien-aimé, Imana yarakoze kudusukako kudushirako mwemu wayo kugira ngo atumenyeshe. C'est un sceau de Dieu, n'ikimenyetso c'Imana isumba byose. Amen. Kizokwama Imana ni sinye n'ikimenyetso irungurutse iraba iri mu ijuru irabira ko awe yatoranije. Voilà. Imana imbazo. Mwariso Ezekiyeli chapitre 9. Ezekiyeli cyicishe nanze ugende undabire abanihishwa n'ibikorerwa mu gisagara bose utware ihembe hano kutaka uze urabashira ku kimenyetso abantu bose uzagusanga maze nyuma yaho umwami Imana arungika abamarayika bo kurimbura baje kuyigiza abatari ikimenyetso
ariko abariki ikimenyetso bari epanye bari bakingiye. Ngo niko Imana yabikoze muri Egiputa, muri Exode chapitre 12 handitse amajambo ngo mufate amaraso muyajane muyashire ku gishima cyangwa maze umumarayika murimbuzi ahaza kuhacira ahasanga amaraso barakira abari bo bose abasangane ikimenyetso ku gishima cyangwa. Uko ni ku Mwami Imana natwe yaturaritse ati ibyo umwami yabashikirije mu ijambo ryiwe nimubishira habona. Faut montrer que vous avez été sauvés. Abafrere bagomba kwerekana ko bakijijwe, abera bagomba kwerekana ko Imana yabagendereye, bagomba kwerekana ubudasa bw'abizera n'abatizera. Nta mufrere w'umunyenzi ngo nitwahura n'umufrere ariko arakanya imisara ngo niko nderekana ko nizeye message. Ce n'est pas vrai. Ubundi umufrere akubesha ibindi nakudararanganya ibintu ngo ni imingo kwerekana. Ce n'est pas vrai. Abana b'Imana berekana ibyo bakiye bakavyereka isi n'abizera. Nous devons montrer nos signes, twerekana ibyo twizeye, twereka abisi ko twebwe ya un changement, ya la différence, hari ubudasa hagati yacu nabo. Hari ingene bavuga, hari ingene babayeho, hari ibyo bakora, twakingiwe n'Imana isumba mbere w'Imana, twakingiwe ivyo Imana ishimwe. Umwami wacu uvuze ngo nimwakunda isi n'ibiri muri yo muzamwerekanye ko urukundo rwa data rutari muri mwe. Abakunda Imana isumba byose berekana ubudasa uhereye imbere muri bo mu byo basohora, sawa, bigaragara n'inyuma mu mibereho yabo, ingene bambara, ingene bavuga, ingene bashafura n'ingi byose. Umwami Imana yaduhaye mpemu wiwe kugira ngo tuzobikore nk'uko yari kubikora. Yituma Pawulo yabwiye abafrere ngo ibyo muzokora byose mu majambo no mu bikorwa muri mubikora mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Imana ihimbazwe kandi yarakoze. Bible irakomeje ngo Imana ishimwe. Verset 23, ariko Imana niyo ntanze kwicabona ku bugingo bwanje. Icyatumye nongera kuza ko rino mukurikire neza kwanka kubababaza, suko tuganza kwizera kwanyu, ariko dukorana namwe mu bibungura umunezero, kuko kwizera ariko muhagazemo. Amen. Que Dieu soit loué. Frère Paul ati je devais venir, nari nemerewe kuza ariko ibibatera umubabaro naravyase. Nemera gukorera abafrere ibibungura umunezero. C'est ça le principe de chaque chrétien. Un frère afise mwemu wo kuja kubabaza bagenzi we. Hari umuntu wese afise mwemu yera akora ivyungura umunezero w'abatoranijwe n'abapagani. C'est vrai, hari ibyo tutokorera abapagani badushaka ko ibiyeri bakadushaka ko n'ibindi bitari bimwe mbere. Ibyo tutojamwe ni turi isoko y'umubabaro, ahubwo turi isoko y'umunezero wabera. Pawulo ati icyatumye ntazi wanyu nasi ko nobashafuza, ariko nashaka gukora ibibungura umunezero. C'est un principe chrétien, ni principe y'Imana isumba byose. Frère Paul yavuze hano mu Baroma, yifuza ko twasoma murahazi chapitre 15. Frère Paul ati umurongo wa mbere ati twebwe abakomeye dukwiye kwihanganira intege nke z'abadakomeye no kutinezereza. Umuntu wese muri twebwe anezereze mugenzi we kugira ngo abone ibyiza akomezwe, kuko na Kristo atinejereje nk'uko handitswe ngo ibitutsi by'abagutuka byaguye kuri jewe. Ivyanditswe kera byose vyandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ivyanditswe bituye kwizigira ibizoba. Umwami ahimbazwe kugira ngo kwihangana
guhumurizwa. Amen. Duhabwa n'ijambo mwami yaduhaye. Biba arivyo soma neza frère, que Dieu vous bénisse. Biba arivyo byicarikwa mu batoranijwe, kwihangana no guhumurizwa tuvana mu vyanditswe. Amen. Biduhe gutuza twizigiye ivy'Imana yadusezeraniye kwizobishitsa. Amen. Mwami avyandike mu mitima yawe. Sibiza musome mwumve verse 4. Kwivyanditswe kera byose vyandikiwe kutwigisha kugira ngo kwihangana no guhumurizwa guheshwa n'ivyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Verse 13. Imana itanga ivyizigiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera. Imana baheza ki biva ku kwizera ivy'Imana yadusezeraniye. Donc la joie et la paix qui viennent de la foi, amen, en Jésus-Christ. Voilà, Imana ishimwe. Que Dieu vous bénisse. Somme verset 13. Imana itanga ivyizigiro ibuzuze. Oui, Imana ishimwe. Ni sawa? Imana ishimwe. Kandi amen. Imana itanga ivyizigiro ibuzuze umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera kugira ngo murushize kwizigira ibizoba mubihawe n'iki n'ubushobozi bwa mpemu yera. Que Dieu vous bénisse. Mubihawe n'ubushobozi, la puissance de cet esprit. Imana yompa abafrere bakumva uyu munsi ko abarongorwa na mpemu nibo bana b'Imana. Que Dieu vous bénisse. Faut que la puissance, ubushobozi bwa mpemu yera bumira bubonesha abantu bose batoranijwe ngo baganzwe n'Imana isumba byose. Dieu vous bénisse. Mwami baheza cyane bose abahigisha. Amen. Ndasubira. Imana itanga ivyizigiro. Amen. Imana ishimwe. Ibuzuze umunezero. Amen. Nibyo? Ibuzuze. Nibyo? Umunezero wose n'amahoro biva ku kwizera kugira ngo murushirize kwizigira ibizoba mubihawe n'ubushobozi bwa mpemu yera. Mwami ashobora byose abavanemo ibitari vyiwe byose. Est-ce que murabisaba Imana? Imana izagera bavuze amen. Que Dieu ôte de moi tout ce que ibintu byose bitavuye ku bushobozi bwa mpemu. Umwami nawe tuvanemo. Hari ikintu na kimwe c'iciyumviro canke c'igikorwa canke c'umugambi kitubamwo kitavuye ku Mana. Soma frère Romains 14 verset 17 haranditse Imana ishimwe. Verset 16. Iciza cyane coye bituma. Ni sawa? Turi hano mu matore cyane mu 14 mu 16. Iciza cyane coye gutuka. Kuko ubwami bw'Imana atari kurya no kunywa, ariko no kugororoka n'amahoro n'umunezero byo muri mpemu yera. Amen. C'est ça frère. Imana ishimwe. Ubwami bw'Imana su kwicara muri assemblée ngo abantu mbe bati niyo turi muri eglise nini canke ntonyi dufite inzego pastor n'abasi n'ibiki. Ubwami bw'Imana sugoroka no kunywa. Ubwami bw'Imana suko abantu bakwemeye. Ubwami bw'Imana n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero vy'amahoro bivuye kuri mpemu yera. Je répète, ubwami bw'Imana n'ukugororoka n'amahoro
udashira. Ni sawa? N'umunezero bitazwe na Saint-Esprit. Kandi Imana ishimwe yabidusezeraniye kandi yarabishikije nahimbazwa. Abera bavyumve ko amahoro adakwiye kubacika na rimwe. Muri biziko yavuze amahoro nahawe na Yesu mwami ndayazigamye neza mu mutima mwamahimbaza. Abera bamenye ni gasopo mbere niko Paulo yavuze. Niko Paulo yavuze ngo abatoranijwe mumenye ko imbandikiye ari tegeko. Korintiens 14:37 ari tegeko ni cyagezwe cy'umwami. Ivyo abafrere barunditswe nayo badushikirije c'est la loi de Dieu. Badushikirije itegeko ry'Imana isubo si amajambo yoroshe avugirwa muri assemble begera imbere bakayakengera. N'amategeko y'Imana isubo byose abana b'Imana bategetswe niba bari mu bwami bw'Imana isubo byose batari mu idini kuziga mu kugororoka kudahera n'amahoro adahera n'umunezero udakama bivuye kuri mpemera. Ce sont les conditions d'être dans le royaume de Dieu. Niyo mategeko Imana yashizeho abayarimo babe bari mu bwami bw'Imana. Abantu bikorera ibyo bashaka. Nous sommes des prisonniers. Turi imbohe z'urukundo rw'Imana isumba byose. Ntabwo n'urukundo rufise inkoho nini yo kuturasa nitwasimba kontine yako. Abera bategerezwa kugugaranirwamo iminsi yose. N'umunezero ufise iblende uti wuncika na mwica. Abera babiri imbohe z'umunezero w'agakiza. Abera muri imbohe z'amahoro ava ku Mana isumba byose. Margirire tata niyo moteba bakavuga nabi bakabara byose bakora byose ntabyonzi mais je vous dis ceci. Turi imbohe z'Imana yadushikirije ku bwa mémoire. Il ne faut jamais quitter. Nimukabivemo. Nari ndonsa akaryo ko kubesha ntakari. Nari ndonsa akaryo ko kuboregwa ntakari. Nari ndorotse gato ninjire mu busambanyi ntakari bakukaryo. Nari mbonye akaryo ko kinzigo nikabaho. Haribintu bitako umuntu niwe twabaye umbe hajya mwe murazi yuko mwe mu gushika mupfuye muzo muri abo muri assemblée chrétienne umbe hajya mwe murabizi ni muzopfa mupfuye yo mwe aho rero hareje no muri katolika ivyete by'abatisimu niyo bikiri cheti chibatisimu cyane cyane muri katolika inde kitari harimo abapfuye batigeze tira kwandikisha abo nta byo mugoko hatajeri sanga namba bita sanga tuzi kandi bakuru barindira ko nzosubira mugabo nivyo bidusubitsa kameme abafrere bakwiye kumenya ngo on ne quitte jamais la vérité. Imana yatubiha yabiduhaye gasopo ati ndimukabivemo muvuga ukuri iminsi yose mugume mu rukundo iminsi yose mugume mu munezero w'agakiza iminsi yose mubihawe n'ubutumwa bwiza mwashikirijwe ku bwa mpemu w'Imana isumba byose. Les frères ne quittent jamais ça. Imana ibaheze. Ne quittez jamais. Imana ibaheze. Vous devez dire la vérité pour toujours. Muzovu kuri iminsi yose. Kandi mu frère azobesha umugeni. Mu frère ntakabeshe mugenzi we. Jamais. Imana ibarinde. Mu frère vango umuntu adaciye muri assemblée chrétienne azoja mu ijuru. Ivyo muvyumva bwe. Cyangwa umuntu adaciye muri Kristo Yesu nazoja mu ijuru. Ega nitwafatanijwe n'ishengero. Nitwafatanijwe n'ishengero turi. Nitwafatanijwe na rimwe mwisi. Twafatanijwe na Kristo Yesu.
wacu, niwe butunzi bwacu. Iyi eglise izobomoka, abana b'Imana bagumiho, n'amabati yadusaziyeko. Byashaje bino bibati turi kubikura ko duhindura ibindi, ariko no Kristo ntazohinduka. Il est Dieu tout puissant. Niwe Mana yacu itahinduka, niwe byizigiro bya kazoza, niwe mahirwe y'abatoranijwe, niwe mugisha w'abera. Amen. Niwe cyizigiro cy'abashaje. Abantu baryama no kumatera bakavyuka bababara. Abo bafise Kristo Yesu nk'icizigiro cyabo. Wenyene na ibindi byose se passage bizorengana. Turindiriye kugaruka k'umwami yadukunze natwe tukabukunda. Imana ibaheze. Imwemi nzimiza, mwemi usimire, ni mwemi tugarukana. Ngo batari abakonfesi muzogwa muri Gehinomu mwabikugiye. Il y a des frères. Bible ivuga ngo ndafise ibihumbi nibikiye. Elia ari prophète ningeze bameze. Elia ari prophète. Uziye bari nasomye Bible nza gusanga umwe yaba Ahabu. Urabona nyene byari bimeze. Elia Ahabu niwe yamuhama ashaka kumwica murabizi mwese. Nusoma Bible nza gusanga hari umugabo w'umufrère yaba kwa Ahabu. Imana yizigamiye. Frère mureke kugira imbibe, mais ceux qui sont venus à Christ niwe yabahamagaye. Siko byanditswe ngo nije nabatoranije, si mwebwe mwantoranije. Nabatoranije kugira ngo mushi mwame kandi imbuto zamaho kidemere. Soma neza niko Bible bivuze ngo imbuto zamaho. Surukundo rwo mu mahoro, oya n'urukundo rwo mu gahamo, mu bihe byose mes frères, n'urukundo rwo mu ngwara, n'umunezero wo mu bibazo udahera. Imana ishimwe. Abifuza bose ko Imana izogira ici bakoreye, bazigama ivyo yabashikirije, hari umunsi wabo izobibuka. Ariko nisanga aho yagushinze wahavuye izokura. Imana dushinze mu mahoro. Nimushaka kuzavukira amaguru yagumane. Yadusize mu rukundo. Nimushaka kuzogukiza abansi rugumane rudahera. Imana ishimwe. Nimushaka gutabarwa nayo zigama ifase Imana yagushizemo izoza ari gusanga aziheze igutabara. Ni wayita izoguta. Ariko Imana yavuze ngo izodusanga muri eglise. Imana yavuze ko izodusanga mu ijambo. Turi mu parole, tuba turi mu parole. Que Dieu vous bénisse. Imana bazigamire mu ijambo ryayo. Nimukarenga imbibe z'umunezero w'agakiza. Agakiza umunezero n'umusoda akomeye. Ibuzi ko Imana ariwe yategetse yuko bizosanga banezerewe ari bizoheze. Havye muzi. Soma neza ivyanditswe. Siko vyanditse muri Nehemi chapitre 8. Ngo kumunezero wanyu nizo nkomezi zanyu, votre joie, la joie. Nivyo Dawidi yagwe mu busambanyi yavuze ngo manda kwinjinze kugira usubire meza kigwe nawe nungarurire umunezero w'agakiza. Seigneur nakubiswe namenje meho amen. Nungarurire la joie de mon salut. Imana ishobora byose ibahe dans les persécutions, dans les peines, mu mibabaro, mu bibazo bitandukanye, kunezerere guca Imana kose. Que Dieu vous bénisse. Ibazigamire mu rukundo rwayo rudahera. Mbere Imana yaciye tutegeka ngo kugira mwamane urukundo rw'Imana, abafere bose mubarabe ko ivy'Imana bakoresheje hagira ibindi mubamenya ko kiretse ivy'Imana bakoresheje. Imana ibaheze bamugisha, ibarinde kuja mu busakurembe ngo yejeje ibigori yapfishije ingurube, inkwavu zaraye zize
zivyimvyinda koma eska frere bashaka kumenya ngivyo nimba inkwavu zanjye zavyimvyinda haturika kwanje camuzihoza sireke haba frere bacamenya n'ibiri musigitani wanje watayo papye mushwara mwarabuze akazi ngo no musigitani we ngariyo papye mushwara yakorotse byarakorotse birakurabasa aba frere mushaka kumenya iki ni mumenye ivy'umwami yakoresheje abatoranijwe gusa ibisigaye ntibibara sisa kukumenya izina bihagije tumenye kwitwa Pierre Claver sisi hama tugusenga tuti ufashe na Frere Pierre Claver niba tubwira ingorane zawe tugusenge ntibirenze ibyo mubyihoze wa frere bose bategeza kuza kwandikisha ibyo batunze kwa pasteur mwe mwasubira umurongo he harama hose mubye ngurabona frere ngo narengutse igitara c'ibiti ngo musengere ndako ibyo biti byawe urajandandaze wunguke uhanuma niwe nutanga dimi ntidushaka no kumenya ko itanze nufasha n'aboro ntidushaka ko bimenya c'est ton affaire twe nindazoneze mu bujere no cha ku biti bya frere pese ngo frere ngo Imana ishimwe ngo nci ku biti kwa frere iyo Mana nikunda nivyo mwishimira habuze uvuga na vyironza rwanya tujya busikero cyo ngo ndahimba ngo nci ku vyironza kwa jero baragarotse kenda muri vyani mudandaze bamwe bunguka abandi bahomba abandi bavyuka abandi bagurana ni afere yanyu nimuzozana no mubiro urabona ba mufrengo yawe na mama era kwa munye yama muza kuturemeza izo bari mushaki warayamuhaye cyaheba canke nabo azokwishyura mbere zo maza ba frere bajya bize cyane muzozi basheje muzozi nzabirije maze ifite umutwe muto murandike nyine guco nyene n'abantu bazurumanye murazurumane muheranye hiyo nyene mu vyikumanire umuntu w'umupagana azoje mu muriro iramusha hama mureke ibyo bintu frere ne peut pas mener ça ngono nabaye ngo abaye uti atagutuye mushaka hajya mu frere abashaka tumenye ya ngo no mucumba kwa pasteur twashaka kuhamenya mushaka kumufisa umwana abafrere de frère devait être sérieux kenda mukora akazi kandi tugwane no kurondera ivyo turya n'ibindi vyose hama Yesu azogaruka abatware kandi azobatwara mu gikora bayobozi bari mu murima none oyasubire mu twumbe bayobozi bari mu murima Imana izozamura umuntu ari mu murima nari mari zozamura umuntu ari mu murima ngujya mu frere ngo namubonye ngo atwaye ikinga dimanche yarabuze ibyaha byo nagenda yarondere hama niya yaronka cagaruka senga natasenga nazo senga dimanche kimwe ngo abapastori bo barandibitse ngurabona ngo ntibakiza dimanche ndi ababatu abataje bariko barima abandi bariko barigisha abandi bariko bariga abakunda umwami nabo baje nabo niya bashira ko bazoza n'abamekanisi bakore n'abadandaza bashaka naho jezo cyo kubuti kibaho nzoreka ari ngo sizo kwimvira nawe tusanze gukure dimanche c'est ton affaire nimba ari bo wabonye umfere kwena madame twaje kugira ngo jemba n'abakiriya dimanche gusa natwe komeza udandaze frère c'est ton affaire ngo kareko abafrere bagomba ko batagira sindiko ndababuza kuja gusenga ariko ndiko ndababwira ngo mwirinde cyane nimuci imanza igihe cazo kitaragera nimuvyirinde umwose narabimuraba hama muhuzwe n'igikristo Imana yaduhaye hewe kuvuga ngo acana amakara ameze gute ngo n'imbabura ziwe zisa gute mumenye n'imbabura zo kwa Gaspari n'izindi zose hari abafite mugende n'amagi nk'uko zataye muyamenye umwami namwe murangowe mubishaka kwiki bafrere ubundi yaje kwitwara ngo nabonye umusere ngo yambaye ipantaro ngo w'umuganga ni musi w'abaganga bambara ipantaro yene abaganga bari kwaraja muri bloke boss nta muganga n'umwe aje kubaga yambaye ijipo hano n'Imana ngira bizi ko abaganga nyine bagenda bambara kubaga muri bloke ni tenido bloke babita sibyo frere vita tenido bloke voilà
rero nimwakora na mama Rachel yayikubisemo ya bleu muzoca muvuga ngo mama Rachel nurushobora kuvuga ngo mama Rachel suse ndabatu nifu abazoca bagiza abantu bose muharuye inoti muri abafrere abandi ngo abantu bose borora inkwavu muzohika imirongo itagira les frères bien-aimés que le Saint-Esprit vous conduise dans la vérité. Même n'abarongorera mu kuri ariko kubarongora mu bintu bitagira mvura bizobatsinda ibyo ndiko ndababwira ndabizi bizobatsinda nimwaje mu bitabara mbere bibiri ivuga ngo mwese bihite mu vyatageze c'est la Bible hagira umuntu yita mu vyatagezwe umuntu wese naje mu bimura hari abantu batazi ibyo turondera ishirahamwe ishyirahamwe twagize ishyirahamwe twagize ryo kurima amashu no korora ifi mu migazo iri ni ikoraniro ry'abana b'imfura amazina yabo yanditswe mu ijuru turindiriye ko Yesu Kristo azogaruka abamuziga kw'ivyo bose bariyeza turwana intambara nziza yo kwizera tuzorangiza urugamba amahoro mucamanza atagabitanya azotwambika igitsibo c'est la troupe des vainqueurs n'abanesheje systeme y'amadini banesheje ibintu by'isi banesheje par le Saint-Esprit par Jésus-Christ n'abanesheje siko twasomye soma hamwe twasomye haruguru mbana bato niho babandi arabanesheje kuko uri muri mwebwe aruta uri mu bisi le Saint-Esprit que vous avez en vous même yari muri mwebwe aruta il est supérieur que Dieu vous bénisse mwama ashobora byose abaheza aruta il est plus fort même yari muri twebwe aruta impemu zose z'ubuzimire impemu zose z'amadini inyigisho zose ibyaha byose by'ibigwa le Saint-Esprit c'est Dieu impemu yari we Mana ni impemu que Dieu vous bénisse mwama ashobora byose abaheza abazigamire mu ijambo ryiwe que Dieu vous bénisse. Soyez positif. Ne vous soyez négatif. Jamais un frère est négatif. Un frère est positif. Afise umutima mwiza ahawe n'ivyo Imana yamusezeranye. Arindiriye ivyiza Imana yamusezeranye. Muri we niho hariyo oui et amen. Que Dieu vous bénisse. Kandi natwe twasizwa amavuta yo kuba muri ivyo. Oh, mavyize. Twe twarabanuwe n'Imana ibona ko tuzoshobora kugendera muri byo. Mbere bise murabizi. Murazi ko Imana yatoye Mose hari umusubirizi wiyo. Shawe yarazi kuvuga. Ariko Imana yamuhinduye. Imana yaramuhinduye. Ya? Oyasubira mu muri neza ngo ingoma zose zo mwisi zama zigenda zikura. Imana irahindura ubwami ikabusubiriza ubundi, irahindura abatware ikabasubiriza abandi. Mais ce qu'il nous a donné, alléluia, ibyo Imana yaduhaye ntibihindura. Yatugize abana b'Imana itosubiriza. Yadutoye ivuga ngo ndatoye hama nasubira, ndatoye hama nasubira oyaye. Ahubwo yadutoye ngo idukoreshe ibyuhizi bibera umugisha abandi. Amen. Bazotuvuma tubahezagire, bazodukorera nabi tubakorere neza. Imana ishimwe. Bien-aimés frères, nuko bimeze. Hajye mu frère abitwara ukundi ngo ari mu ijambo ry'Imana no. Les frères bénissent, ne maudissent jamais. Ils sont maudits, mais ils bénissent. Baravumwa, baratuka, ariko barahezagire. N'abana b'Imana. Imana ibamugisha. Soma neza bien-aimé mwihangane. Mbabare gose tubisome. Oh, que Dieu vous bénisse. Verset 8, Romains 13:8. Nagira uwo mugirira umwenda
atari gukundana. Que Dieu vous bénisse. Kukunda uwundi arashikije ivyagezwe. Amen. Imana ibahezagire. Ukunda mugenzi we ça c'est la loi des prophètes. Ukunda mugenzi we arashikije ivyagezwe byose. Que Dieu vous bénisse. Soma neza. Kuko ibingo ntugasambane, ntukice, ntukibe, ntukifuze n'ikindi cyagezwe cyose bipoperanirijwe muri iri jambo ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. This ufise urukundo ntagirira mugenzi we nabi. Icyo gituma urukundo ariko rushitsa ibyagezwe. Amen. Uhoraho abahezagire cyane. Amen. Imana ibahezagire. Ibahe mu bimbohe z'ivy'umwami yatugeze gushika Yesu Kristo agarutse. Usomere prison stamina infranchissable n'uruhome ruturikwa. Abera bagomba kuzitirirwa muri go dans l'amour de Dieu. Babohebwe mu rukundo rw'Imana, babohebwe mu ubwami bw'Imana n'ukugororoka n'amahoro n'umunezero bivuye kuri mpemu yeje. Nani baheko mu bibamo. Que Dieu vous bénisse. Mani shobora byose ibahezanye cyane. C'est ainsi que le Seigneur, Matthieu chapitre 7, muri Matthieu cy'ikindi, mwami wacu ati musabe muzohabwa. Verset 7. Musabe muzohabwa. Oui. Mani bahezanye. Musabe muzohabwa. Amen. Murondere, cherche et vous trouverez. Muteza kurondera. Ibihabwa bicaye bihabwa basenze. Bihabwa basenga Imana isumba byose. Priez sans cesse. Cherchez et vous trouverez. C'est un principe divin. Mani bahezagire. Amen. Muramutse muzokugurirwa. Il faut toquer. Kuko usaba wese ahabwa, urondera aronka, uramutsa yugururirwa. Hari umuntu muri mwebwe umwana wiwe yomusaba umutsima akamuhibuye, canke yomusaba ifi akamuha inzoka. None mwebwe ko muzi guha abana banyu ingabire nziza muri babi, mbese wo mw'ijuru nazorushize rwose guha ivyiza akamusavye. Nuko ivyo mugomba ko abantu babagirira vyose muba ariko mubagirira namwe. Imana ibahezagire. Kuko ivyo ari vyo vyagezwe n'ivy'abavugishwa n'Imana isumba byose. Iyo principe ibabemwo mbere y'uko uvuga, mbere y'uko ukora, banze wibuke ngo ivyo nkoreye abandi nzobikorerwa ibihe tangabo kenshi. Ivyo mvuze ku bandi nzobivugwa ko ibihe tangabo kenshi. Ivyo niyumviriye ku bandi nzovyiyumvirwa ko ibihe tangabo kenshi. Imana ibibahe mu bitunge muri mwebwe. Mwami Imana isumba byose ati ntawosaba, nta muntu n'umwe umwana we yosaba ifi ngo amuhe inzoka. Nta n'umwe umwana we yomusaba umukate ngo amuhe ibuye. Uko muzi gukorera ibyiza abana banyu kandi muri babi, mbega so mw'ijuru. Amen. Niyabageneye ibyiza muri Kristo Yesu, mbese umugabane wanyu abere bagomba kumva bari épanoui, bisanzuye, kuko Imana yegeje hafi ibyo twari dukeneye byose. Irabiduha muri Kristo Yesu. Ibi twandikako n'umugabane w'abatoranijwe. Que Dieu vous bénisse. Ça c'est merveilleux. Kandi Paulo mu Efeso cya mbere ati vous avez été scellés. Que Dieu vous bénisse. Kuko mwashizwe ku kimenyetso. Efesiens chapitre 1er. Oh, Imana ihibazwe. Soma neza verset 13. Muri we namwe. Amen. Imana ibahezagire. Mwumvise ari mw'idini.
Mwumvise ari mwishengero. Bibiri bivuze ngo muri Kristo namwe mumaze kumva ijambo ry'ukuri. Niryo butumwa bwiza bw'agakiza kanyu. Mwabwiwe n'Imana yabatumyeko. Mumaze no kumwizera niho mwashiriwe ko ikimenyetso nico mwemu yera yasezeranywe. La promesse du Père. Amen. C'est ça. Que Dieu vous bénisse. Gira ndiko ndigisha abantu bavyumva. Imana ibahumugisha. Alors, Bible akomeje ngo niwe ngwati. C'est ça. Oh, amen. Y'umwandu tuzohabwa. Oh, mbese frère baravyize. Imana yabahaye byose muri Kristo Yesu. Amen. Iki ndoni kimenya cyuko tuzobihabwa. Soma neza ngo il est le gage. C'est ça. Il est le titre de propriété. Le gage de notre héritage. C'est ça. Kuvuga ibyo byose ikimenyetso cyane mutwashizweko. Mwe mutwahawe. Niwe titre. Y'ivy'Imana byose yatugabiye. Il est le gage. Amen. Les frères, bari bakwiye kuba nka Pawulo bati namba dusaze bya Kristo. Pourquoi frère? Imana ishimwe. Imana ibaheze. Amen. Kubera iki ko dufise muhira iwacu mu mutima dutunze titre yo kuzuka mu bapfu. Dutunze titre yo kuzamurwa. Dutunze titre yo kubana na Kristo mu bukwe bwa wa mwagazi. Dutunze titre yo kuganzanya nawe imyaka ikiri. Dutunze titre, il est le gage de tout héritage que le Seigneur nous a proposé, nous a donné. Que Dieu vous bénisse. Imana ibahezagire. Niwe ngwati y'umwandu tuzohabwa. Soma frère ni kugira ngo abo Imana yaronse. Amen. Ibacungure ngo ubwiza bwayo bwame bushimwa n'abatoranijwe. Imana ibahezagire. Ngo ubwiza bwayo. Oui, voilà, que c'est ça. Imana ibahezagire. Voilà. Pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Oh, mais on ne va pas faire ça. Abimana yirongeye. La rédemption de ce que Dieu s'est acquis. Abimana yagwanye irabatsindira. Vous voyez ça? Est-ce que va frère baravyumva? Oya ntibavyumvise. Ngira ngo sinzi cyangwa reka tusubire. Igihe Abrahamu yaja kurwanya abami 15 yaragiye kubohora Loti. Agenda guhangana. Ça c'est divin. Ivy'Imana isumba byose. Umugabo umwe yahitanye ingabo ziwati. Loti bamusahuye bamutwaye. Ariko noneho muze tugende kumutabara. Kandi ntiyanganye gitigiri c'ingabo n'ababami 15. Fata nawe uhere muri Afrika disido hano. Tubarure mu 15. Warure 15 pays. Afrique du Sud, Zambie, Zimbabwe, Namibie, Lesotho, Tanzania, Congo, Rwanda. Numbaze muze kwa 15. Ucwita umugabo umwe yitwa Abrahamu. Atwaye n'abagabo atuka ntibarenga nk'amajana 2. Baje kurwana n'abami 15. Kandi Bibiliti yarane agiye kubohora umuntu umwe. Kandi Bibiliti yavuyeyo anesheje. Azabanyaze n'ibyabo byose. Avuye yahuye na Melkisedeki. Aramuha icacumi. Chivye yatsindiye byose. Le roi de paix. Le roi de Salem, Melkisedeki. Imana ishimwe. Sans père ni mère. Sans commencement ni fin. Imana ishimwe. Melkisedeki
ariwe yahavuye aba Yesu Kristo. Niwe natwe yagiye guhangana n'abademo bose bo mu isi. Nena sabami 15 mbese tout l'enfer, le diable, les mal nimona bahagura frère, nimona bahagura hamuze kwara n'idemo yitwa malaria, niyitwa kolera, niyitwa macinya, zozo ni daimoni, nizitwa nombaze grippe, nizitwa nivya ntabyo mupfa mu mazi. Ibyo bikaba byose nabami yagiye birimesha nta narimo biratwenga. Sizi uramva ko malaria yatwenze. Amuna tuke mu jena sanze malaria kiratwenga. Canke hanezere. Habwo yatumariye kw'abantu. Aro abagabo babi benshi de milliards. Pirata mu Rwanda fete yanditse uwo munsi ingufu zikuzimu zari zatuze zose zija mu bari bahawe zivuga ngo nabambwe. Abagabo bose n'abagore bose nabamuhanigwere ahangana nabo il les a vaincus bose arabatsinda. Aho Zaroti ariwe jewe que Dieu soit loué, Imana ishimwe yaraturose ya vaincu le roi. Amen. Nahimbazwe aje atuzanira agakiza. Yatuzaniye icyacu cy'umunyago oya, yatuzaniye agakiza, une délivrance totale. Que le Seigneur soit loué. Amen. Frère, nawe reka ndabahakaruro gatonyi kamwe gusa. N'umufrere bobohera mu nzigo. Mwenzigo murazi cyarico. Ibyo byose naho nirabura inzigira nsinja kwirabura. Ibyo byose nzigirira cyane. Ujati umufrere umubohera ahantu hari inzigo gusa. Mu kiyaya cy'inzigo. Mwe mubona yo meragute. We nawe ufata umufrere umubohere mu nzigo. Hari inzigo gusa. Wone umugabo umwe mu mubohera ahantu hari inzigo gusa. Ibyo byose nyariye ibisaye bane. Yuji inzara abantu abari inzara boca bapfa kwezi baryana inzigo nyinshi. Abari yamenye bamwe bashikura abandi barana sinzi byo ibijambo yo mvuga ngo ariko umwami yadusanze akora iri deliverance aratubohora tuvanayo muri abo bagabo badufashe atujana iwe. Icyo gituma Biblia yavuze ngo mushime data wa twese. Amen. Yabimuriye mu bwami k'umwana wiwe akunda. Amen. Atugabira mzafiti dosona mu atwambika urukundo wiwe yatuvanye baradukovye bari baratumaze hepwinuza nuri aratugaburira aratwambika aradusiga atugira biwe ki oserekite. Ninde yo kuvuga ngo nanishaka kuva Imana yashize isubiriye naho hari woyipfuza biragahera. Umwami aturinde burundu n'igihugu c'amahonero tutazigera dusubiramo na rimwe. Umwami yarakoze kwadukiza tugiye iwacu muze tugende ubutagisubira inyuma. Umwami nahimbazwe azigamira abera mu byabashikirije après que Dieu soit loué. Il nous a scellé. Acha abiduhaya abitwuganiramo mena bitucugaraniye mu nzigo twugaraniye mu munezero mu mahoro no kuruhuka no kwitegeza n'urukundo bivuye ku Mana Isumba byose. Umwami atashaka kadena acha tugira des prisonniers imbohe z'ivyo yaduhaye. Il a scellé jusqu'à destination. Alléluia. Mushika tujaniwe yabituboheyemo ono kitera jamais. Mbere atashiraho ngo ivyo n'abacamanza bo mwisi n'abapolisi n'abasoda nta namwe bazopfa bavyize ngo baje guhana abanezero. Ati polisi kizoja kubarabara ngo tugiye gutangira ofisi urukundo n'umusiti w'abacamanza. Kana hamwe muzosanga pankati bivuze ngo abantu bose babagororotsi uyu
munsi tubashingiye concertine ntibaza kurengana. Ntaho umwami yashinze itegeko kwivya atahoritsinda. Hano bazoza gusopa mu nzu iwe, baza gusopa ngo dushaka kuja gusopa abanezerewe. Ntaho vyakabonetse. Polisi niyo guhana inkozi zibi. Wese tumi. Nahari mwisi. Imana izotuzigamira muri iyo. Dufise ubutunzi bwayo. Haleluya. Umwami yashyizeho ikimenyetso ciwe. Il va nous garder jusqu'au bout. Amen. Nicyo gituma tubizigama mu ngorane. Tubizigama mu ngwara. Turabibungabunga naho tubaduke. Turabirinda ko nivyo Imana idusangamo. Niho yadutegetse kuzodusanga umwami n'agaruka. Umwami ashobora byose abahezagire. Ahubwo tumushime. Akwiye gushimwa ibihe byose. Il est merveilleux. Qu'il soit loué. Yarakoze nahimbazwe. Umwami Imana abe mu mitima yawe. Kandi yarakoze kudutandukanya n'abaje kumuraba mu ibumba babumvye bakanasezera bakagira neza, ariko twe umwami yavutse mu mitima yacu. Imana ishimwe. Umutima tudahimbaza Noheli. Ngiye kubisaba abafurere bahimbaza. Ntiduhimbaza Noheli, ariko murya twebwe dusaba umwami avuke mu mitima yacu. Maze ubugingo bwacu bwe bushasha, kuko azohera guhindura twebwe atugire bashasha. Naho yatugeneye kegeruka. Murakoze mbega urukundo rw'Imana yacu. Paul waruserangurika abafurere bashima Imana n'ukunze yakoze. Rusumba ukwezi rusumba izuba. Mbere n'ikuzimu ugerayo. Muri ibyo twatumiye Yesu aza mu isi yacu. Maze mwigushe twese abatindi atuvure.
iherezo ryiza. Ahimazwe. Amen. Baturimbishe abera, baturimbishe akaririmbo keza kati muri nico gihe Daniel yavuze kakaririmbo keza sinakibutse nimero Imana yanditse ubutumwa bwiza nimero mu makini gitabo sindayizi voilà, oh merci frère, maze hageze Imana ikweze maze hageze merci.